Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kukongera ugashikirizwa n'ishirahamwe TWR Burundi. Iki kiganiro kikwigisha ko Yesu Kristo ari umwami kandi ko muri we hari agakiza n'ubugingo budashira ku mwizeye wese. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe TWR Burundi, muvukanyi wamubana nanje muno mwanya w'ikiganiro cawe inkuru nziza kuri bose. Mishe Ntamubano ndakuramukije nkwifurije amahoro y'Imana kandi nezerejwe no kubana nawe ngo dusangire no majambo Imana yongeye kunshira ku mutima. Mu kiganiro giheruka twabonye ko Rusi yagiriwe ubuntu n'Imana aronkera umugisha kuri Bowazi kubera inabukwe Naomi. Turiko tugereranya Rusi na Bowazi ntibari bakwiranye uravye igihagararo n'ubuzima bw'umwumwe. Rusi yari umupfakazi atagira kana. Rusi yari umukene cane atorora utugano twasigaye mu vyatsi, ariko yarubahutse kuresha Bowazi umutunzi yubaha Imana ngo amubere umugabo. Rusi yari umunyamahanga, ariko kandi yarubahitse kwirehereza umugabo nka Bowazi wo mu Bisirayeli. Kuba umugambi wa Rusi warakunze Bowazi akamubera umucunguzi, suko byari bihuye n'umugenzo w'Abisirayeli gusa, ariko kandi byavuye ku rukundo Rusi yerekanye kuri Naomi no kuri Bowazi, hamwe n'akaranga kiwe keza umugore aroranye. Bowazi yakoreye Rusi birenze ibyo yarakwiriye. Iyo dusomye mu gice ca kabiri mu gitabo ca Rusi nyene ku murongo 8, turabona ingene Bowazi yeretse Rusi ko yamwemeye, yaramukingiye, yamuhaye uburenganzira bwo kunywa ku mazi abahungu ba Bowazi bavomeshe buja. Naho Rusi yari umuntu ashima kandi aciye bugufi, uko yafashwe nawe ubwiwe byaramurenze, arunama ashika hasi aciye bugufi amubaza ati, niki gitumye ungirira ubuntu ukambabara kandi n'umunyamahanga kazi? Yamufashe neza birenze uko yaravyiteze. Bowazi yeretse Rusi ko yamwemeye kandi ko n'Imana y'Abisirayeli yakurikiye nayo izomwemera. Kuba Rusi yahisemo kuzana na Naomi akemera kuba umwe mu bantu b'Imana, nico catumye iyo Mana imugirira neza kandi kaba izomukikuza urukundo rwayo. Izozigama Rusi atekanirwe nk'utunyoni twibereye munsi y'amababa ya nyina. Uko ni nako biri ku muntu wese yahisemwo Imana ya Isirayeli hamwe n'umwana wayo Yesu Kristo. Dusome muri ca gitabo ca Rusi nyene igice ca 3 guhera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18. Ashitse kwa inabukwe aramubaza ati, ni wega mukobwa wanje? Nawe amwigandira vyose ibyo uwo mugabo yamugiriye. Avuga ati, izi ngero za Sayiri ko ari 6 niwe yazimpaye, kuko yambwiye ati, ntiwosubira kwa nyoko bukwe ataco ufise. Naomi aramubarira ati, iyicarire mukobwa wanje, ushitse aho uri bumenyere amaherezo yavyo, kuko uwo mugabo uwo munsi ataja kuruhuka atarabirangiza. Imana ishimwe cane. Rusi turabona yashitse kwa Naomi ariko atanga raporo y'ivyabereye kwa Bowazi mwijoro ku mbuga aho yanikiye Sayiri. Twarabonye ko Bowazi yari umugabo yisoneye, yagiriye neza Rusi kandi amwiyoroheje ko cane. Bowazi ntiyamaramaje Rusi kuko yaje hari mwijoro ngo bituma avugwa nabi canke ngo yandagare. Bowazi kandi yari yumviriye ku buzima Rusi na Naomi bagiye kuzogira mu gihe igenya ryarangiye, Rusi atakigiraho azotorora udusigazwa, abona ko bakeneye imfungurwa zihagije, ariko guca mutekerera ingero 6 za Sayiri. Vy'ukuri yabaye umunyabuntu bwinshi. Naho biruko rero ntihari bwagere ko Bowazi arongora Rusi, kuko hariho uwundi muntu hafi mu muryango kurusha Bowazi. Byatumye Bowazi abanza kuja kumusaba uburenganzira. Nshuti yanje, mu majambo Bowazi yabwiye Rusi yose yari meza, ariko iriryo ryakoze ku mutima wa Naomi cane. Niri rivuga ngo
yavuze ati ntiwosubira kwa nyoko bukwe atacu ufise, uku tubona ku murongo wa 17. Nawomi yaciye yibuka ingene yagarutse i Betelehemu. Mu gice ca mbere ku murongo wa 21 agira ati navuye ino ninahaye, Uhoraho angarukanye iwacu ataco mfise. Munyitira iki Nawomi? Uhoraho ko yantuntuje kandi rugira vyose akaba yanteye ivyago. Ngaha Nawomi arerekana umururazi yabayemwo kubwo kuba yarasigaye ari nkokore. Nta mugabo yari afise, nta nakana yari afise, utibagiye ubukene nabwo burenze urugero. Aragira ati ntimukabe mukinyita Nawomi. Nawomi risigura ngo uw'igikundiro, ngo ahubwo munyite Mara, risobanura ngo umururazi. Nshuti yanje, wishize mu gishingo ca Nawomi mu myaka yari ari mu y'ubusaza, akaba yarabuze umugabo, akongera agapfusha abana b'abahungu biwe babiri bari bamaze kuba kugwabo, nabo bagafata akana basize. Uyu mubabaro Nawomi yari afise wari urenze urugero. Iyo avuga ivy'intuntu akavuga ngo Uhoraho yarantuntuje, ngo Uhoraho yanteye ivyago, ico Nawomi yariko aravuga umuntu wese nk'umuntu yogitahura. Iyo ivyo umuntu yarahanze amaso biheze, icubahiro yahorana kirahera. Nawomi ati ntimukanyite Nawomi, ariko munyite Mara. Uwutazi ivy'isi avyita ivyiwe, kandi umubiri nubusa. Uwundi yavuze ngo umubiri uvyara udahatse. Nawomi yagiye i Mowabu yuzuye, afise umugabo n'abana, maze agaruka agaragara. Muri ino si turimwo tubumbwa nuko dufise Imana kandi turi mu migenderanire myiza nayo. Iyo Mana nyene niyizigama abacu n'ivyacu, bitaye ko niyituma umuntu abaho canke agapfa, kuko ariyo itanga kandi gatwara. Iyo dusomye mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 2 ku murongo wa 5, Hana nawe nyene aravuga ingene ubuzima buhinduka. Ihinduka rishobora kuba ribi, rigakurikirwa n'amarira hamwe n'amaganya, mu gihe iyo ribaye ryiza rikurikirwa n'indirimbo z'umunezero n'amashimwe. Kuzuza ibyo mw'isi gusa nta kamaro, kuko bishobora gukama mu kanya gato. Ibyuzura ntibikame ni iby'impwemu biza bivuye mu ijuru. Ibyo nibyo mugabane mwiza umuntu atazokwakwa. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bari mu ngorane bahumure. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bari mu ngorane bahumure. Uwiteka azavunagura imiheto, azakura intamara mu gihugu. Uwiteka azavunagura imiheto, azakura intamara mu gihugu. Azarema isi nshasha itarimo ibibazo. Azarema isi nshasha itarimo ibibazo. Abantu inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu bazayacuramo impabuzo. Kuko nashangariza banguririra inkota, kandi ntago bazongera kwiga kurwana. Uko isi izakwirwamo no kumenya Uwiteka, nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. Abantu inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu bazayacuramo impabuzo. Kuko nashangariza banguririra inkota, kandi ntago bazongera kwiga kurwana. Kuko isi izakwirwamo no kumenya Uwiteka,
nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. Nawomi kandi aremeza ko mu mibabaro yose haba harimwo ukuboko k'ubushobozi kw'Imana kutaboneka. Niko wa murongo wa 21 mu gice ca mbere havuga ngo Uhoraho yarantuntuje, rugira byose yanteye ivyago. Mu ngorane zose ntushobora kunezerwa iyo utemeye ko harimo ukuboko kw'Imana kandi ko byabaye Imana ibizi. No mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 3 ku murongo wa 18 hari amajambo nk'ayo nyene tuhabona. Imana yari imaze kubwira Samweli ibyizokorera inzu ya Isirayeli kubera ibyaha vyabo byabakwegeye umuvumo. Eli avyumvise yaciye yemera ko vy'ukuri ari Uhoraho yavuze, mbere aca yisaba gukora ivyo ishima yagambirije gukora. Njuti yanje, Yobu nawe nyene turabubona mu gice ca mbere ku murongo wa 21 aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye kandi niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nirishimagizwe. Amen. Mcuti yanje, mu bihe byumye by'ubugaragwa, mu bihe by'ivyago n'umubabaro, ivyo twogereranya umuhumururazi nk'uko Nawomi abivuga, twari dukwiye guhagarara nka Yobu tukavuga ngo Imana nishimagizwe, nihabwe icubahiro. Hari impamvu yo kuyishima, nuko byose biba ibizi kandi ukuboko kwayo kwa kurimwo. Ni naco gituma Bibiliya ivuga ngo twame dukenguruka imisi yose kandi muri vyose. Ni impamvu ki wewe utoshima Imana? Kuko ico wita kibi haraho Imana ibona ko ari ciza, ico wita ciza naco Imana ikabona ko ari kibi. Nshuti yanje, Uhoraho atanga agatwara aramenya ingene atwiyuzuza. Nukuvuga ngo atwinjiramwo ashaka ko twuzuzwa we. Mw'Itanguriro igice ca 17 ku murongo wa mbere, Aburahamu yari afise imyaka 99 abonekerwa n'Uhoraho amubwira ati, ni jewe Mana ishobora vyose, uhore ugendera imbere yanje kandi utungane rwose. Mu yandi majambo yarabwiwe ngo uhore unyumvira kandi ukora ivyiza gusa. Nawomi yanywereye ku gikombe kirura ari Mowabu, ariko agarutse i Betelehemu ico gikombe kirura cavyaye imbuto y'amahoro n'ukugororoka. Mu cete candikiwe Abaheburayo igice ca 12 ku murongo wa 11 haravuga ngo nta gihano kiboneka ko ari ciza kikiri ku ntango, ngo ariko naho kibabaza ngo gituma umuntu ahabwa impera y'amahoro n'ukugororoka. Yobu nawe yemeza ko ivyaha umuntu aba yarakoze akiri muto bishobora kuzana umururazi. Iyo dusomye mu gice ca 13 mu gitabo ca Yobu ku murongo wa 26, kuba Rusi yaratashe yikoreye sigiri nyinshi bisigura ko ukwizera kwiwe hamwe no kumvira kwiwe byazanye imihezagiro myinshi hamwe n'impinduka zikomeye mu buzima bwabo. Ubwa mbere bari babayeho kubw'ubuntu gusa kuko ataco bari bafise. Hanyuma yo kwiryamira ku birenge vya Bowazi umucunguzi wiwe, Rusi yatashe yikoreye igunira ryuzuye seyiri. Rusi yatashe yuzuye umunezero mu mutima. Mugenzi, ndagufitiye inkuru nziza ko nawe ufise umucunguzi. Igihe wibereye ku birenge vyiwe nta kintu na kimwe co gutera ubwoba. Ntaco bitwaye ibyo uri kuracamwo vyose. Bishobora kuba ari umururazi se, ariko menya ngo urafise umucunguzi kandi ico usabwa ni kwibera ku birenge vyiwe. Biruko nta na kimwe kizoguhagarika umutima. Naho ubona ubuzima bukugoye cane, naho ubona amashuri akugoye we munyeshuri, naho ubona urudandazo rwawe rutagenda neza mudandaza we, yewe muntu nyumviriza, naho ubona amagara gukitse, naho wewe waheje amashuri ukafise agashomeri, naho nawe uriho atacu ufise ukora kiguhesha ico ufungura, menya ngo urafise umucunguzi yagutanze ku kiguzi kinini na amaraso yiwe. Uwo mucunguzi ni Yesu Kristo kandi ni umwami wawe. Mbega wumva wo kwemera kwibera ku birenge vyiwe nawe? Nshuti yanje,
Rusi nshaka ko dufatira kwa karorero yarakenye ibintu byinshi bikomeye n'abantu benshi muri kino gihe bakenye kandi bifuza cyane kurusha ibindi. Icambere, Rusi yarakenye ibyo kurya. Imbere yo kwiyumvira ku migambi miremire y'akazoza, tubanza kurondera ibyo duhinda. Utafunguye, utariye, nta kindi kimwe wobasha gukora. Ikindi ca kabiri Rusi yarakenye n'undi muntu muri kino gihe ashobora gukena ni urugo. Rusi nk'umupfakazi yarakeneye umugabo amucungura. Nta muntu n'umwe atarwaye canke ngo abe yarihebeye Imana yoshobora kugira amahoro mu mutima ngo atekane atarubaka urwiwe, aguma harura imyaka kandi akabona ko yihuta n'ingoga. Ikindi ca gatatu Rusi yarakenye rwari uruvyaro. Nawomi we bapfuye yari yarabavyaye, ariko Rusi nta n'inda ikoroka yari yarigeze kuronka. Uzohere muri Bibiliya ubaze Sarayi, wongere ubaze na Hana n'abandi bamaze igihe kirekire atararonka umwana. Ndabira aho herereye, undabira umunezero w'ingumbu kungana. N'uwo ubona aririmba cane ari mu isengero nuko yahuye na Yesu, ariko umubaze uko byari bimeze atarakizwa. Abandi bakijijwe kugira ngo Imana ibahe uruvyaro. Ni nkuko dushobora no kubona n'abandi Imana imaze kubagira neza ikabaha uruvyaro, ikaba n'ibyo bari bakinye cane byatumye bayegera, baca babivamwo bagasubira inyuma. Nshuti yanje, ngibi ibintu vyatumye Rusi ahezagirwa. Icambere, yarumvirije aratahura ibyo asabwe gukora. Iyo uravye muri igice ca gatatu nyene kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4, iyo utumvise ibyo ubariwe ntaco ukora. Iyo utatahuye neza naho ukora ibitari vyo. Ica kabiri, yarumviye ashira mu ngiro canke akora ibyo yabariwe. Uravye ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'9, Rusi yumviye inabukwe nk'umuvyeyi afise bari kumwe kuko abandi yari yarabataye. None weho uhora ushira mu ngiro ibyo bariwe. Ica gatatu, Rusi yarizeye ibyo umucunguzi wiwe yavuze. Uravye ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 14, mbega wewe woba ufise umucunguzi ahora avuga uwo mucunguzi wawe, canke se uhora ukora ibyo yavuze? Ica kane, Rusi yarakiriye ingabire ahawe. Uravye ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 17, none ko Imana yatanze isabagire, wewe warakiriye iyihe ngabire? Suzuma urabe ingabire go bufise nawe. Ubwa gatanu, Rusi yarihanganye arindira ibyo umucunguzi agiye gukora, nkuko twabisomye ku murongo wa 18. Inkomezi dufise zibonekera ku rugero tugezako mu kwihangana mu bihe bigoye byo dushikira, hamwe naho tugeza kwizigira Imana umuremyi wacu. Nshuti yanje, igihe wasengera imitwaro yawe, Uhoraho yarumvise. Rero usabwa kurindira wihanganye. Yamara ukirindiriye, ibuka ibyo yakoze ubushize maze uyishimire. Ukirindiriye, guma wezwa, wirinda icaha kugeza akoze ibisigaye. Uwiteka wabigambiriye aza bisohoza. Ukuboko kwe kw'iburyo kurakomeye, nindu zaguhina. Let me go.
gukurayo na kintu na kimwe kibutakeneye mana cyubahiro ni cyawe nshuti witinya ibyago bikugose impande zose imana twizeye ishobora byose ibuka yaciye inzira mu nyanja itukura ibyawe ntibyayinanira. hari n'indi jambo Nawomi yongeye ko ngo kuko adashobora kuruhuka atarabirangiza. Uhoraho azigama abizera Yesu Kristo niwe yamye azigama ba Yakobo. Uwo ntabwo ahunyiza ntiyosinzira ngo areke canke ngo yibagire kuturinda no kutubungabunga ngo aturonse ibyo dukenye. Ntakunda kuturonsa ibyo dukeneye, aturonsa ibyo dukenye, kuko hari ibyo dukenera bidahimbara Imana, kandi ibyo dukenye tuba tubikeneye, ariko ibyo dukeneye si uko tuba tubikenye iminsi yose. Muri Zaburi ya 46 ku murongo wa 10, uyu murongo uravuga ngo nimwisigireho mumenye ko ari jewe Mana, nzoshirwa hejuru mu mahanga, nzoshirwa hejuru mw'isi. Uyu murongo hamwe n'indi mirongo yose uhereye ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11 iha Imana icubahiro nk'umwami w'amahanga yose kandi nk'umwami w'abera bose. Abantu biwe nibatekane. Iyo vuze ngo nimwisigireho mubanze mumenye ko ari jewe Mana, bisigura ngo abantu biwe nibatekane, boye guhagarika imitima, ahubwo bamenye ko Uhoraho wenyene ari we azoshirwa hejuru. Abiwe bose nibamuha icubahiro ciwe cose. Uravye ku murongo w'indwi n'umurongo wa 11, iyi mirongo ivuga ibintu bisa. Uhoraho nyene ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni ubuhungiro bwacu. 11 kandi harasubira ngo Uhoraho nyene ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni ubuhungiro bwacu. Nukuvuga ngo ibi ni ivy'ukuri, Imana ntibesha. Uyu mwanditsi arabizi neza, yarabigenzuye ko Uhoraho yama ari kumwe natwe, ni Imana ya Yakobo kandi ni nawe buhungiro bwacu. Ab'Imana, abizera Yesu Kristo, turi mu bwigobeko bw'Imana nzima kandi turakingiwe. Bisanzwe iyo Mana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya yoba nde? Nshuti yanje, mu kurangiza, mu byahishiriwe Yohana igice ca 15 umurongo wa 3 uravuga ngo baririmba indirimbo ya Mose umusabyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi bati ibikorwa vyawe birahambaye kandi biratangaza, Mwami Mana ushobora byose. Inzira zawe nizukugororoka n'ukuri, Mwami w'amahanga. Ibikorwa vyiwe birahambaye kandi biratangaza, inzira ziwe nizukugororoka n'ukuri. Iyi niyo ndirimbo bariko bararirimba. Nshuti yanje, menya ko Uhoraho ari Imana ishobora byose, umwami w'amahanga, maze ugororoke kandi ukore ibiroranye. Ririmba unezerwe ko ufise Imana nyene inkomezi zose idahangarwa. Tekana wigumire ku birenge bya Yesu kugeza umenye amaherezo y'ibyo mwavuganye, kuko atoruhuka atarabirangiza. Dusenge. Turagukengurukiye Mana Data wa twese ni mwijuru, kuko wamye wiyereka kandi ukimenyekanisha abantu bawe uhereye kera hose, kandi na nubu uracimenyekanisha. Hari impamvu mumenyekanisha ni kugira ngo abantu bo mw'isi yose n'amahanga n'amoko yose bamenye ko uri Imana yabo kandi uri ubuhungiro bwabo. Mw'isi ibiteye ubwoba ntibibuze kandi ibibangamye ntibibuze, ariko na cane Satani. Ico ugomba ku muntu wese nuko aza kinjira muri wewe ukamubera ubuhungiro kandi ukamubundikira nk'uko inkoko ibundikira utwana twayo, kugira ngo ibyago ntibidushikeko.
turagushimiye kandi kwabawe wamubagirira neza nk'uko wabigiriye Rusi na Nawomi. Natwe warabidukoreye igihe waduha umucunguzi ni Yesu Kristo, kandi umunsi abamwizeye bose bafise amahoro mu mutima nubwo bo bafise ibyo bakenye mu isi. Kandi tuzi ko ku mpera y'uru rugendo tuzohabwa igitsibo twasezeraniwe, arico bugingo budashira tuzohabwa tugeze mu ijuru. Nsengeye umuntu wese anyumviriza ngo umushoboze guha ikibanza aya majambo no guha ikibanza kibereye umwami Yesu, nawe aguha icubahiro kikubereye, kugira ngo ushigwe hejuru mu mitima yacu, kandi uzoshigwe hejuru wiheshe icubahiro mu kuturwanirira. Ukwakira wese umwiyegereze kandi uganze umutima wiwe, uganze ibyiwe, umwuzuze amahoro yawe, kandi umubere inyishu muri ibyo byose bimugoye, uhangane n'ibimuhanze. Ndabyizeye bisenze mu izina rya Kristo umucunguzi wacu, amen. Nshuti yanje wabanye nanje, ndagushimiye cyane, kandi by'ukuri ndizeye ko washoboye kunguka byinshi mu majambo twasangiye ubushize nayo twasanye no munsi muri kino gice cya gatatu c'igitabo ca Rusi. Woba hari cyo ufise woterera, woba hari ikibazo, kaze ukundondera, urabizi inomero ni zazinde. Naho butaha umwami Yesu aduhana umugisha. Ico cari kiganiro inkuru nziza kuri bose. Asangwa wifuza gushigikira kino kiganiro, rungika agatererano kawe ukoresheje umuhora wa Rimikashi kuri 68 80 31 2 canke Ekokashi kuri 76 47 92 97. Ushaka kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi kuri 77 850 822 canke twakure kuri 22 24 26 57. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi, canke kuri WhatsApp ku nimero 68 80 31 2, canke kuri internet ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga aho dukorera i Bujumbura muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa nimero 1 hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité. Imana iguhezagire.